kw'isoko. Kw'isoko ni ikiganiro mushikirizwa mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Ivyigwa vy'igifaransa n'icongereza ntibikiri mu vyigwa bizokorwa mu kibazo ca leta examen d'etat muri uyu mwaka wa 2024 mu bisata vy'ubuhinga vy'ibiharuro arivyo bita matematike na statistique. Vyamenyeshejwe n'ubushikiranganji bw'indero, iyo ngingo ikabikomoka mu ndinganizo y'igisata c'indero mu ishure shingiro. Iyo ngingo yoba ifise ingaruka ku buzima bw'abanyeshure, hamwe vyo bari vyo hakwiye gukorwa iki kugira inyuma y'amashuri shingiro abanyeshure baba bafise ubumenyi bukwiye muri ivyo vyigwa vy'indimi. Inyishu y'ivyo bibazo ni muri kino kiganiro kw'isoko, mukaba mugire mu gishikizwe na Je Bonfils Niyongere, nkaba ndabahaye ikaze. Garukira igisiga kiraje, garukira mwikete ryarungikiwe abayobozi b'indero mu ntara ryatewe ko igikumu kuwa 19 ruhesha umwaka wa 2024. Umushikiranganji w'indero François Havyarimana yishimikiza itegeko nshikiranganji ryo kuwa 24/0 umwaka wa 2024 ryerekana ingene ivyigwa bikorwa mu kibazo ca leta examen d'etat. Acamenyesha ko ivyigwa vy'igifaransa n'icongereza bitari mu vyigwa bizokorwa ku kibazo ca leta examen d'etat muri uyu mwaka wa 2024 mu bisata vy'ubuhinga vy'ibiharuro na statistique. Muri iryo kete arongera ko ivyo vyigwa bizora abanyabuna abo mu myaka izokurikira mu bisata vyose. Ingingo yahiswemwo n'ubushikiranganji bw'indero yo gukura ivyigwa vy'igifaransa n'icongereza mu bisata vy'ubuhinga, indimi zizwi ko arizo zikoreshwa mu guhana amakuru, iteye kubiri nuko ibindi bihugu bikora mu gisata c'indero. N'umwihwezo w'umuhinga mu vy'indero akaba n'umwigisha muri kaminuza Liberant Ntibashira, kandi kubwiwe kumenya indimi ni nkenerwa mu bijanye no kuronswa ubumenyi no kuganira. Akabona ko vyihutirwa ko igisata c'indero mu Burundi kinagurwa kikagarukirwa kuva hasi. Izo ngingo zafashwe ziratangaje cane. Umurundi wese arakeneye kumenya neza indimi igifaransa n'icongereza, kuko ni indimi zikenewe cane, zikoreshwa mu bikorwa nka vyose. Ntibitahurika rero ingene izo ngingo zafashwe zigashikwa mu ngiro. Ntibitangaje rero ko abanyeshure muri kaminuza batumva ururimi rw'igifaransa ariko bigamwo ivyigwa vyose. Ivyo rero bigaca bituma abanyeshure basaba abarimu kubasigura inyigisho mu Kirundi. Izo ngingo zose zosubirwamwo ku neza y'u Burundi, na cane cane ku neza y'igwaruka kazoza kejo. Igisata c'indero kirakenewe gushayurwa vuba na vuba. Ivyiyumviro vy'umwigisha muri kaminuza Liberant Ntibashira kandi bishimangirwa n'amasendika y'abarimu CONAPES na CGPEBU. Mu kiganiro ayo masendika yahaye ikinyamakuru Iwacu, yose ahuriza ku kintu kimwe, ku rurimi rw'igifaransa ari ururimi rukoreshwa mu vyigwa. Uko rero urwo rurimi umunyeshure atarumenye co kimwe n'icongereza ngo niko bimugora no gutahura ivyigwa biri muri izo ndimi. Ivyo bikiyongera ko n'Uburundi busanzwe buri mu miryango igize kano karere, ibishobora kubera intambamyi ugwaruka rw'Uburundi. Ayo masendika yose asaba ubushikiranganji bw'indero guha agaciro izo ndimi z'igifaransa n'icongereza hako bazifata minenegwe. Ni na hano duciye dusozerera ikiganiro kw'isoko, mwariko mushikizwa na Je Bonfils Niyongere na Gahwana. Cari ikiganiro kw'isoko.